Tubaramutse twongere tubahe n'ikaze mwebwe mwese mukurikirana imbonesha kure BTV Burundi n'umwanya w'amakuru mu Kirundi aja kuba ahagaze ku ngingo nkuru zikurikira. Kuri uno wa 15 Nyandagaro abakristu b'abakatolika mu Burundi no kw'isi yose bahimbaje umunsi mukuru wiyurizwa mw'ijuru rya Bikira Maria. Umwepiskopi mukuru wa diocese ya Bujumbura Gervais Banshimiyubusa akaba yibukije abakristu ko bogumana umutima ukunda Imana. Twabibateguriye murano makuru. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahanura abanyagisagara kuja hamwe mu makoperative yo kwiteza imbere kugira bagwize umwimbo, eka ngo n'ibiciro bigahava bigaca bigabanuka. Nibinyene twabibateguriye murano makuru. Idonido ry'amakuru aramvuye rero ni mukanya isase sangwa ikaze. Ndasubiriye kubaramutsa nkuko nari mpejeje kubivuga mu ntangamarara. Kuri uno wa 15 Nyandagaro abakristu bo mu Burundi no kw'isi yose bahimbaje umunsi mukuru wiyurizwa mw'ijuru rya Bikira Maria. Umwepiskopi mukuru wa diocese ya Bujumbura Gervais Banshimiyubusa akaba yibukije abakristu ko bogumana umutima ukunda Imana. Ni inkuru ya mugenzi wacu Elvis Munyaneza. Urukundo rwitwararika abandi, kwizigira Imana n'imbere y'ingorane ni zimwe mu nyigisho umwepiskopi wa diocese ya Bujumbura Gervais Banshimiyubusa yashimikiye ko kuri uno wa 15 Nyandagaro, aho hari haramutse hahimbazwa iyurizwa mw'ijuru ry'umuvyeyi Bikira Maria. Umwepiskopi akaba yaremeshereje inkuka y'imisa ku kirimba c'umuvyeyi Bikira Maria ku musozi Siyoni. Bavukanye twihweje ubuzima bw'uyu muvyeyi Bikira Maria nk'uko n'ibisomwa vyeranda bibitwibukije, hari ibintu nka bitatu atwigisha uyu muvyeyi, kandi natwe tubikurikije twoshika aho yashitse. Icambere catumye Bikira Maria aba rurangiranwa agatorana n'iteka ryo kuba nyina w'Imana, akongera agatorana n'iteka ry'uko aninahaye ubu umutima n'umubiri wiwe, niki Elizabeti amubwiye ati urahiriwe wewe wemeye kw'iryo watumweko n'Umukama rizotaha. Ica kabiri Bikira Maria twigisha n'urukundo rukomotse kuba uri kumwe n'Imana, rugaca ruba urukundo rugutuma witwararika abandi. Twebwe rero twatewe iryo teka nka Bikira Maria, duce tuza turaba abantu buzuye akanyamuneza n'urukundo, bidutume twitwararika gusangira n'abandi akanyamuneza no kubafasha mu byo dushobora byose. Ica gatatu uyu muvyeyi Bikira Maria twigisha ni ukugumana umutima ushira imbere Imana, ukamana ubukengurutsi. Ubuzima bwacu bwose kwibanga n'umutima twatoranye tukabigira duciye bugufi, kandi twizigira Imana muri byose. Umunsi mukuru wa Assomption usanzwe uhimbazwa igenekerezo rya 15 Nyandagaro ku mwaka utashe, ukaba washinzwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 950. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahanura abanyagisagara kuja hamwe mu makoperative yo kwiteza imbere kugira ngo ibiciro bigabanuke. Bagasore yagize koperative y'abaguzi, koperative de consommateurs aha mu gisagara ca Bujumbura. Acagira amakoperative ruguru yacihesha yishegera yatabikoze. No kuvuga nk'ubu ngaha mu gisagara nimwe mushaka ibintu bizimbutse, ubu nyene ni mugire koperative de consommateurs ngaha mu gisagara. Ikomine yose igire koperative. N'ubu komine Muha ica yumvikana na komine Giteranye ati sha hiyo haragahimba yegeraniriza nganda keneye haragenda keneye ikindi hanyuma iyo koperative ikirizana bishika biri ku ntoki ikigira kabiri, urumva iziwanyu zigira kabiri. Iyo koperative igakigira
urumangazini ngaho bijya biraya urogura 1,500 kilo uturawe uzokigura 1,000. Uwo n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ahanura abanyagisagara ca Bujumbura kuja hamwe mu makoperative yo kwiteza imbere kugira ibiciro vy'ibidandazwa bishobore kugabanuka nk'uko uharana intayo yo kuyikukira Rudoviko Rwagasore yabikoze hari kuri uyu wa 12 Nyandagaro muri zone Musaga ya komine Muha i Bujumbura. Aranabahanura kandi ko bokongereza amasaha y'akazi kuko duhomba amasaha agera kuri 16 ku munsi. Hariho ababo muri diaspora baheruka kumva ibikwiye bambwiye ntawe ryakabonetse aho umugabo akora amasaha 8 ku munsi. Mu Burundi ukora amasaha menshi nakora 8 barageze aho rero yiriwe yicaye kuri WhatsApp yiriwe ku matelefone barageze gutaha amasaha 8 kuri 28 urumva ku munsi duhomba amasaha 16 uruhombo nungana n'amahirangana gute ubwo ruhombo rw'amasaha 16 ni rumwe. Umukuru w'igihugu akaba yatanze izo mpanuro mu gihe yari karagendera abenegihugu mu ntumbero yo kubatera intege mu nzira yo gushika ku mbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 n'igiteye imbere 2060. Ibice birenga 35 kwijana by'abarundi bafise imyaka iri hagati ya 15 na 34 ngo barafise ico boterera mu iterambere ry'igihugu ariko bobo ngo bagashima kuja gukorera ibihugu vyo hanze. Ni inkuru ya mugenzi wacu Are Loris Ndongozi. Ugwaruka nibwo Burundi bweje ariko nubwo hari ugwaruka rushima gukorera ibikorwa byabo mu Burundi hari abandi benshi bahitamwo gukorera ibindi bihugu. Delphin Livingstone Dushime na Lis Esther kari ku mutima bamwe mu gwaruka twaganiriye baratubwira impamvu bahisemwo gukorera mu gihugu cabo. Icambere harimo gukunda igihugu hamwe no kubikunda kubera utabikunda impera n'imperuka umuntu aradebukirwa. Mvuga ko inzira mukuru yatumye nguma ngaho Burundi cyangwa ishima gukorera Burundi nuko nahabonye gap. Kashi twego abarundi turakunze ko kubona ikibuzi Burundi tuvuye mu bihugu byo hanze tukagaruka iwacu ino turabona ko hari ibintu byinshi bibuze byo dushikana ku iterambere. Mugore nashimye nk'umuntu wagize ugwaruka rw'Uburundi nashimye kuma ngaha cyangwa gukorera ngaha kugira ngire ico nterereye. Ku bwabo ngo hari intambamyi nyinshi zishobora gutuma bamwe mu gwaruka bahitamo kuja gukorera imigambi yabo mu mahanga. Nkaje ndi mwana wagize ugwaruka kuzanye ico twitwa ngo innovation canke gushaka guhindura ibintu biratugora kuko haba hariho deja system iri mise en place, hariho system yashizweho kuva kera. Rero kwisigura abakuru bacu canke abaturuta canke abatugiye imbere mu bisata bimwe bimwe kubasigura ati reka tuzane iki canke twiyumviriye iki biratugora cyane. Harabaho nk'intambamyi zerekeranye n'ibintu by'uburyo canke ibintu zerekeranye n'impapuro. Ikintu cyokorwa nukunagura igisata c'abikorera utwabo kubera yuko twese ntituzoronka ubuzi ngo duherere muri leta. Twifashishije inkuru y'ikinyamakuru Iwacu yanditswe kuwa 2023 Ndamukiza umwaka wa 2024 ibice 35 n'ibice 7% by'abarundi bafise hagati y'imyaka 15 na 34 nkuko vyerekanwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu UNICEF. Aho rero bikerekana ko ugwaruka rufise intererano ikomeye mu iterambere ry'igihugu. Ano makuru yacu tuyabandanirize mu gisata c'umuziki. Abaririmbyi n'abategura ibiteramo ngo barakwiye gushigikirwa iyo bariko barategura ibiteramo ngo kuko bibatwara uburyo bwinshi. Ni inkuru ya mugenzi wacu Rafael Nyanda. Gushigikirwa mu biteramo ni ibintu bikiri kure nk'ukwezi mu Burundi nk'uko twiganirwa na Lina Bigirimana batazira Lina Branch hamwe na Astel Rugamba azwi nka Dingi Rugamba. Araho nagiye cya numva ngo umuziki mbega buje n'akazi ivyo ntituvyumva. C'est pas bien. Ni vyiza ko dushigikira impano ni ikintu novuga yuko gishobora gushikana umuntu kure. Ni ibintu bigoye biruhisha bisaba uburyo bwinshi, ni ibintu bisaba
logistique ndende rero iwacu kuronka amasponsor si ikintu coroshe kweri ni ikintu gisaba akenshi ukunda gusanga bisaba hakora ikimenyane hakora kamwana wa mama hari igihe usanga bayihaye nk'umuntu atanayimerita ndakivuga uko rero twebwe turi ibiteramo kuronka sponsor haba mu makampani ari privé haba mu ONG haba mu public ntabwo tworoherwa nta nabukebuke. Abo baririmbyi uko ari babiri bagize ico basaba kugira bashigikirwe kugira bashikane kure impano zabo. Twebwe turafise ubushobozi bwo gutanga nini bavyita gute gutanga message biciye ku ndirimbo z'iwacu biciye no mu bikorwa by'iwacu na kandi kazi dufise atari umuziki. Urumva umuziki si w'abacakara canke bajya abantu batishoboye, umuziki ni w'abantu kandi umuziki uraruhura. Icokorwa ni juste ko twusaba leta ikashiraho loi sponsoring igakurikizwa kuko abartiste bategura ibiteramo nukuri bari mugambo garasanzwe. Mumenya ko hamaze igihe ariko harasabwa yuko hojaho itegeko ryemeza ibijanye no gushigikira ibikorwa mvabwenge n'ivyerekeye inkino ariryo loi sur le sponsoring mu rurimi rw'igifaransa, ariko gushika n'ubu rikaba ritaraja mu ngiro. Imbere yo kurangiza ano makuru twari twabateguriye, turabire gato ayavugwa hanze y'igihugu twateguriwe na mugenzi wacu Kakunze Ani Lohine. Imyuzure muri Aziya yaratumye abantu amajana n'amajana bapfa inyuma y'imvura nyinshi cane. Ukuza kw'imvura nyinshi cane kwari ikintu giteye akangaratete. Yasize abantu amajana 650 bapfuye mu Buhindi, Pakistan na Nepal. Ihurirana ry'imihindagurike y'ikirere ryaje hamwe gihuta cane mu Bushinwa, naryo nyene bica risenyura ibitegwa. Leta y'Ubushinwa yatangaje umugambi munini wo gufasha mu gusubira kubaka. Aziya ni umugabane ushobora gusenyuka cane mu gihe c'ivyago ry'impindagurike y'ikirere. Tubandanirize amakuru yacu yo mu makungu Misiri. Ibihugu vya Misiri na Somalia vyateye intambwe shasha mu gushigikirana kwavyo mu gushira umukono ku masezerano akomeye yo kwigwanira ku munsi wa gatatu. Mu nama yabaye i Cairo, umukuru w'igihugu ca Misiri Abdel Fattah el-Sisi n'umukuru w'igihugu ca Somalia Hassan Sheikh Mohamed bavuganye ku bijanye no kugwanya iterabwoba n'umutekano muri Somalia. Ntumbero y'ayo masezerano yo gukomeza umutekano muri Somalia, igihugu gikunda guterwa n'ibitero by'iterabwoba cane cane n'ishami ry'umuhari Al-Qaeda ryo muri Afrika y'ubuseruko. Kuwa mbere uheze igitero cabereye ku nzu yakira ingenzi imwe iri ku nkengera y'ikiyaga muri Somalia cyahitanye abantu 37. Ivyo bikaba vyerekana ko bikenewe ko habaho gukomeza ingingo z'umutekano. Ni kuri iyo nkuru rero ivugwa mu makungu duciye turangiriza ko ano makuru twari twabateguriye. Tubakengurukire mwebwe mwese mwashoboye kuyakurikirana, dukengurukira n'abari mu buhinga bw'ivyuma, tugabatumirira kubandanya mukurikirana ibiganiro bica kumbonesha kure BTV Burundi naho ubutaha.